Bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Shalom shalom bakunzi b'inyigisho Rhapsodie de realites. Mbanje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turi kuwa kane itariki 10 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2024. Ijambo ry'umunsi kwerekana impamvu ku bihugu. Dusoma mu gitabo ca Yesaya igice ca 43 ku murongo wa 26. Havuga ngo nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindanishirizwe. Ibihugu vyinshi vyashizwe mu mitwaro itariyo canke idashobotse no kuba imbohe uko imyaka yagiye iragenda, kandi ivyo bihugu ntivyashobora kwibohora kubera hari ubushobozi bw'umwiza buriko gikorwa bugwanya ibihugu. Hari ibihugu vyinshi bikandamijwe ku bijanye n'ivy'ubutunzi, bakabona agaciro k'amafaranga gakoroka kandi barorera n'amaso yabo kuko ubutunzi bwabo bugenda bukoroka. Ivyo byose vyazanywe n'umuntu, ariko bikomezwa n'ubushobozi bw'imwemu. Nuko dufise icanzo dukoresha izina rya Yesu mu kumena ububasha no gukwega kwa Satani mu bihugu n'abantu. Ntaco bizohindura, ni twebwe bo kubihagarika. Dutegerezwa gukoresha izina rya Yesu mu guhangara no guhindura ibikorwa vya Satani, tukazana impinduka. Dutegerezwa kwerekana impamvu y'ibihugu. Muri Yesaya igice ca 43 ku murongo wa 26 haduhamagarira kwibutsa Imana kandi tukerekana impamvu y'amahanga. Insiguro isanzwe ivuga ngo nyibutsa, twerekanire hamwe, garagaza ibihe vyanyu kugira babatahure. Insiguro yagutse ya Bibiliya iragira ico ivuze kuko kuri. Havuga ngo nyibutsa ivyo mukwiriye, twerekane kandi tubishigikirire hamwe, garagaza ibihe vyanyu kugira mutahurwe. Mu gitabo ca Yesaya igice ca mbere ku murongo wa 18 havugwa gutya: nimuze twitature, niko Uhoraho avuze. Insiguro y'ubutumwa irabitomora gose, ivuga ngo nimuze mwicare twitature. Nivyo dukora mu masengesho yo kwinginga, n'isengesho ryo gushigikira. Isaba ko duhagarara ku canzo, twerekana impamvu zigaragara uko ibintu bikwiye kumera nk'uko tuvyifuza mu mahanga y'isi. Ibihugu bigize isi ntibikwiye kuba ukurengerwa n'ibibazo, imibabaro, iterabwoba canke kubura ivyo gufungura. Ibihugu ntibikwiye gushigwa mu mitwaro atariyo canke ibintu vyo gutsindwa. Niyo mpamvu dutegerezwa kuba amagabo kandi nk'abamagagwa kubw'impamvu. Mu gusenga ku bwabo turonka intsinzi z'ukuri kubw'ibihugu vyose. Mu bihe vyanyu vyo gusenga, erekana impamvu y'amahanga. Atura ubugombe bw'Imana butegekanya ku mahanga kandi kubohorwa ibintu vyo gutsindwa n'ikibi cose. Mube magabo. Tuje mu gice kijanye n'isengesho ry'uno munsi. Data mwiza, ndasengeye abarongoye ibihugu n'amahanga bari munsi y'imitwaro atariyo n'ikibi kugira babohoke vyihuse kw'ivyo bintu. Ngushimiye kubahaye umwete n'ubwenge bwo gufata ingingo zibereye no gukora ibikorwa vyiza kugira bakize ibihugu vyabo n'abantu. Ukuboha k'ubutunzi n'ivya politiki vyashizweho n'ibintu ndetse n'abantu babi badatahuritse, mw'izina rya Yesu, amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de realites mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo uku gukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi.
urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje, ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje, ubu ncitse icaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo, mugira umunsi mwiza.